Haleluya. Yesu nashimwe. Asha nanje mpagaze ngahashima Imana. Narifise iryinyo kweri rimereye nabi. Liguma rinja nta kintu na kimwe nashira mu kanwa. Umunsi umwe mukozi w'Imana aratubwira ati fata ayo mazi muyashire mu munyu ndasengere ingwara zose mfise ziraza guhera. Nange ndafata wa munyu n'amazi ndabinywa. Asha ubu iryinyo ryarakize n'ibintu byose ndarya nta kibazo na kimwe mfise. Ubu n'imitetezwa y'ibigori urahekenya. Ndahekenya. Mumere Imana mashi. Sakabiri ikindi naco ngira nshime. Je hariho akazi narindi ko katari kanyorohereje. Nabasaba byo gusenga bakanka bikambabaza naza gusenga bakamparurira amasaha ngo ninze mvayo ngo hataragera bikanshisha. Asha ndasaba Imana ati Imana mpindurira akazi je ndabona umenga ibi bintu navyo noshobora. Imana yarabikoze yarampinduriye akazi yamaye umuntu antunga uko nyene ubu nkora ivyi wanje ni mumpera amashi Imana.